Ndabaramukije bakunzi ba Morning Burundi TV, nizere ko mumeze neza aho muherereye, abari mu gihugu c'u Burundi ndetse abari mu ntara zitandukanye, abari hanze y'igihugu ndetse no mu mahanga. Ndabaramukije kuri uyu munsi udasanzwe mu kiganiro mushikirizwa nanje n'abigeme beza badasanzwe mubona ngaho imbere yacu, basanzwe bari mw'ihiganwa rya Miss Burundi. Uno munsi tukaba tugiye kuyaga kuri buri kimwe ndetse no ku migambi yabo bateguye. Muraza kumenya byinshi mutari muzi, ndetse baraza kubituyagira ko uno munsi udasanzwe. Kaze kuri Morning Burundi, tubasabye kugira like, commentaire, share kugira ngo tuzokwame tubashikiriza ibiganiro bitandukanye. Turahera kuri nimero 41. Turabahaye kazi mu kiganiro. Murashobora kuramutsa ariko baradukurikirana mukababwira n'amazina. Bakunzi ba Morning Burundi mumeze neza hama nitwa Mugisha Jennifer, nimero 41, nkaba ndi muri competition ya Miss Burundi 2025. Turasubira kuri nimero 4. Hello bakunzi ba Morning Burundi, nizere ko mumeze neza, nanje ndameze neza cyane. Ndabaramukije, ndi Miss numero 4 muri competition Miss Burundi 2025. Yego, murakoze. Turasubira kuri nimero 46. Murakoze, ndabaramukije bakunzi ba Morning Burundi, jewe amazina yanje ni Ngabirano Floris, nkaba ndi umwe mu bakobwa bari mw'ihiganwa rya Miss Burundi, nkaba ndi numero 46. Yego, murakoze cyane. Nk'uko mubyumvise amazina yabo ndetse n'amanimero. Yego, hama umwe agiye kuza aratubwira umugambi wiwe, ndetse muraza kudukurikirana, muraza kubyumva, nizere ko biza kugenda neza cyane. Yego, turahera kuri nimero 41. Murashobora gushikiriza bariko baradukurikirana umugambi wanyu ko bimeze, kugira ngo bashobore gutahura no gusobanukirwa kwiye. Yego, Umugambi wanje, d'abord je ndi passionnée du bien-être physique et mental. Rero umugambi wanje numva ndi convaincu yuko umutahe wa mbere dufise n'amagara yacu. Umugambi wanje uhimiriza abarundi n'abarundikazi kuba plus conscient y'amagara yabo, hama bakadopta en mode de vie sain iri équilibré. Ibintu nzokora ni bibiri, ibikorwa bibiri nzokora. Ca mbere nzocréer entreprise ikora amaproduit sous forme ya tisane, nka kurya kw'icayi, nkoresheje amaplante locale nyene asanzwe azwi aux vertus thérapeutiques nka thé vert, gingembre, menthe n'izindi nyene zifasha beaucoup plus mu public cible yanje. N'abantu bakora cane, usanga rero parfois bibagora kugira équilibre, ugasanga stress, fatigue canke nyene ntibiteho cane amagara yabo. Rero izo produits nzokora zizoba zitandukanye bivanye n'imyaka, kuko un jeune wa 18 ans ntiyoza kunywa même dose nk'umuntu wa 50 ans. Donc ni produit imwe izoba yitwa Harmonia, mugabo nyene izoba hariho amakategori atandukanye bivanye n'imyaka aussi n'ukuntu amagara y'umuntu ameze. Hama sinzokora produit gusa, nzoca ngira na plateforme en ligne hazocako conseil sur une alimentation équilibrée, ukuntu abantu bakwiye gufungura neza kugira bagire amagara meza, activité physique, amasport, selon n'umwe kategori harimwo ashobore. Donc nze ndabinsita kuza baragira imyimenyerezo ku magara yabo, kuko sport irafasha ibintu byinshi, ayo ma stress, ubwo buruhe irafasha, kandi umuntu nyene ntakura co kimwe n'umuntu atayikuze, yumva ukura nyene uri plus en forme. Hama icanyuma deja nk'ayo ma stress ku bantu usanga bakora mu biro canke ubundi buzi buruhisha, ugasanga ashitse muhira ikintu ca mbere abona ni igitanda, numva ndishaka kuryama. Or que super akwiye kubikora, hariho nk'ama exercice ashobora gufasha umuntu ari stressé, donc nka meditation, respiration, ugasanga nyene biko biramufasha, kuko bizofasha kugabanya izo ngwara z'ama burnout, izo ngwara usanga abantu bagwaye ama AVC kubera ama stress, bagwaye n'izindi ngwara nyinshi. Ahanini ni ku magara y'abantu, bien-être physique et mental.
murakoze cyane ndibaza murashoboye kumva umugambi wa nimero 41 yego nibaze ko mwasobanukiwe ndetse araza no kudusobanurira byinshi bigiye bitandukanye muraza kubyumva turabahaye ikaze nimero 41 nawe murashobora gusobanurira bariko baradukurikirana nimero 4 sorry mu twari twihenze nimero 4 arashobora kudusobanurira umugambi kugira ngo ariko baradukurikirana bashobora gusobanukirwa uko bimeze. Ndabaramukije kandi abarundi n'abarundikazi deja nitwa Bazahicatanya umugambi wanje ni Tambugwaruka turashoboye natoye iryo zina kubera j'ai confiance yuko turashoboye abarundi kandi cyane rero umugambi wanje uri plus basé ku bana batishoboye aho nzokora ibintu bitatu icya mbere ni health and nutrition donc iyo iri plus kubaha amaformation ku bijyanye n'amagara yabo no kubaraba plus byo gufungura ngene umwana ategerezwa gufungura etu icya kabiri ni education kubera kuri jewe education ni ikintu gihambaye cyane kandi arico cyane cyane twoza turashimira justement thank you because I understand that underprivileged children barakeneye cyane kuba plus eduqué kubakurikirana kuko urabona umwana yakuriye mu ibarabara cyangwa umwana yakuriye mu buzima butandukanye n'ubw'abandi biramugora cyane hari utuntu duto usanga tugoye kwakira so ça sera plus sur ça icya gatatu ni kubigisha ukuntu bakreya genre mu gukreya utuntu twobafasha mu buzima genre nko gucapa gukora amabracelet gukora amasabuni je naragize formation y'isabuni mugabo malheureusement sinabandanyije kubera yuko naronse ujya muntu amfata carrément ku mugongo akankurikirana jusqu'à la fin urumva je me suis dit nimba jewe narakoze formation y'isabuni mugabo j'ai pas pu continuer kubera nararonse ujya muntu abinshira mugabo après niyaronse peut-être le temps yo kubandanya nkurikirana rero kuri jewe je me suis dit aba bana barankeneye baradukeneye twese abarundi so c'est plus kubigisha amaformation y'ibintu vyobinjiriza amahera mbaze akinjiriza n'igihugu donc zirya revenu tuzironse zizobafasha mu gufungura mu kwiga mu kwambara but also mu bindi bintu après kwambara no gufungura hariyo ubundi buzima rero c'est un peu plus ça mon projet kurazoshaka kumfasha karibu murakoze cyane murashoboye kumva umugambi wa nimero 4 arashoboye kudusobanurira nizeye ko bitahuritse kandi byumvikana kandi ari ibintu byiza cyane ndetse no ku iterambere ry'igihugu ni ibintu bizoza bifasha kandi ni umugambi mwiza cyane ndetse abigeme bose nk'uko mu byumba bafite imigambi myiza cyane ndabasabye mubashigikire mumva ko ari abantu b'agaciro ego tugiye kuri nimero 46 nawe so adusobanurira umugambi wiwe ndibaza ko afite byinshi nawe yaduteguriye ndetse aza kutubwira no kudusobanurira turabahaye kandi murakoze umugambi wanje ujanye no kwameliora amagara yo mu mutwe y'ugwaruka no kubaho neza kwabo biciye mu kwerekana no kugaragaza impano zabo ndabicishije mu nyigisho mu coaching shaka kubaha ikibanza kizotuma ijwi ryabo rishika kura bidagaduramwo kandi iyo projet igituma imotena à cœur twebwe aba jeune turafise ukuntu dufise tendance yo gufiya ingorane abajene benshi turabona abajene benshi bagenda mu nzoga abajene benshi bahungira mu rumogi ni kubera iki kubera hariho ico badafise hariho force mentale niko novuga badafise rero nico shaka gukontribuamwo kuko ndazi à quel point la santé mentale ikenewe kandi ikomeye cyane kugira impano y'umuntu ibandanye ije imbere yego
murakoze. murakoze cyane murumvise yuko ashoboye kudusobanurira umugambi ni umugambi mwiza cyane ndetse en general ni ku gihugu ku bajene urwaruka ndetse n'ibintu byiza cyane. Yego dusubiye kuri nimero 41 mashobora kudusobanurira mbega ku iterambere ry'igihugu umugambi uzofasha iki mugerageje kudusobanurira bariko baradukurikirana kugira ngo bumve neza byimbitse ati mbega umugambi uzoza ufasha iki. Nego nivyo twawumvise ati mbega ku gihugu niyahe nyungu mbega zoba bimeze gute? Iyo kenshi utameze neza amagara yawe wumva utari en forme wumva urushe wumva nyene ubabara mu mubiri urarushe mu mutwe n'akazi kawe birakugora kugakora neza. Dufise mbona kazoza yuko dushaka kuba pays émergent en 2040 développé en 2060 mugabo umutahe wa mbere dufise n'amagara yacu. Rero umugambi wanje ca mbere uzokwameliora vie y'abarundi donc tugire en mode de vie ibisa y'abantu nyene bari developpe kugira tudeveloppe igihugu duhera kuri twe gutanga ico en tout cas n'abantu bakeyi nabonye mu buzima batashitse kure yitayeho amagara yabo n'abantu bakeyi umuntu yitaho amagara yiwe akagira donc ubuzima buri ekiriko kenshi turarondera amahera usanga uribagiye ubuzima bwawe usanga ya mahera waronse uciye yanjana kwa muganga. Rero ca mbere ni ukwameliora une qualité de vie y'abarundi n'abarundikazi. Ica kabiri nzoba nkoresha ibintu biri amaplante naturelle kuvuga izoteza imbere cane igihugu bigiye hanze birashobora kuzozana meme n'amadovize muri kazoza kubera ko kenshi aya maproduit chimique bakoresha aratugirira nabi. Ni hamwe usanga ya des ballonnements bitanguye gutuma ubyibuka kaba gata forme donc ibintu biri naturel dukwiye kuvyitaho cane kuko kenshi turabinegirira muga turafise ubutunzi bwinshi mu gihugu cacu amaTVR aya maplante ari naturel donc bizozana amarovini hama hazoba création d'emploi nzocréer entreprise dukora ayo macomplément alimentaire dukora ayo matisane kuba nzobaha akazi nzotanga ubuzi botekumwa murakoze cyane abariko baradukurikirana mu byumve yuko bano bigeme badasanzwe uri kazoza k'igihugu murumva yuko bafise imigambi myiza cyane kandi ku iterambere ndabasabye mubashigikire ndetse no kubasobanukirwa murumva yuko ari umutungo udasanzwe igihugu cibitseko. Murakoze cyane turabashimiye. Ego mikazewe nimero 4 bashobora kudusobanurira mbega ku iterambere ry'igihugu kuri wa mugambi bizoba bimeze gute mbega ni nakaye karusho ku gihugu nk'abantu bariko baradukurikirana kugira ngo bashobore gusobanukirwa mbega bizoba bimeze gute? Murakoze. Jewe icyambere nkunda kubwira abantu nuko bofata akanya mufunga amaso bahumirize. Is it like that? Yeah. Muhumirize hama mugerageze kwiyumvira Uburundi without any child left behind. With genre Uburundi ata mwana yicaye hanze atana kimwe ariko arakora ngo yicaye kwibarabara atafunguye ngo umwana nyene fata uyo mwanya wiyumvire Uburundi bw'ejo. C'est plus ce que moi je fais. Urumva rero avec mon projet c'est plus abana bazoba bafise ahantu hari safe bazoba bafise ahantu baba kandi bagafungura nk'abandi bana bakaja ku ishure bakiga kandi apana kwiga gusa banavuye ku ishure bakaza kwiga utuntu tuzobinjiriza ejo. Urumva moi je me dis mama wanje yambwira everyday igiti kigororwa kikiri gito siko nyiri umwana je narakora naririrwa kuri resto ya grand-mère wanje donc
naramenyereye gukora nkiri muto tu vois. Donc je me dis nimba jewe natanguye nkiri muto kandi uno munsi nkaba mfise ahantu nigeje like ngeze, donc uwundi mwana arashoboye. So jewe koje yanje izoha abana ubumenyi, izobafasha kwiga maze no gukora. So yeah, c'est un peu plus ça. Merci. Murakoze cyane nimero 4 mbako mufise iciyumviro ciza gukura abana mu barabara ndetse no kubaha uburere bwiza birafasha. Icyambere na mbere ni kuvuga uzobigisha ko bagomba kumenya ubuzima bwabo ngene bagomba kwitwara, ni kuvuga bizobafasha. Kandi ikindi naco ugomba kubigisha umwuga ubuzi, niba bari babayeho nabi ni kuvuga bazobaho neza, bizoba ari ibintu byiza biteshima ku gihugu. Kandi si byiza ndibaza n'abantu benshi barabizi kubona bajya abana bari mu mabarabara biruka ku miduga canke babirukako. Mugabo urumva yuko hari situnga ku gihugu bafise imigambi byiza cyane, bafise ikintu bagomba gukora, kandi ndumva yuko co bari ikintu ciza cyane kandi gikomeye. Murakoze cyane. Merci. Aba nimero 46 nawe arashobora kudusobanurira mbega kuri kazoza k'igihugu, mbega ku nyungu y'igihugu bivanye n'umugambi mufise, mbega bizofasha iki, bizoba bimeze gute? Koze jewe umugambi wanje cane cane no kwerekana ubutunzi urwaruka rufise. Impano nayita ko ari ubutunzi, n'ubutunzi rufise. Rero kubwo butunzi maze kumenya ingene ukoresha ubutunzi ufise, ingene ubudevelopa, ni autofinancement. Ça veut dire wewe nyene premièrement ubushomeri buragabanuka kubera ako kazi nyene ubwo butunzi ufise nibwo buguha akazi. Kandi ndibuka hari umuntu yigeze kuvuga ati harya iyo ugiye gukina umupira iyo utsinzwe mu nyuma muragenda mukavugani natsindiwe ngaha nari gukorera ngaha mu nyuma nzoca nkorera ngaha. Rero mon projet c'est beaucoup plus ushire ahabona ico ufise kuko nta muntu atera yegekwa imbere, hama kwico nyene binanse umenye ati byankiye ngaha hace hazamwo na ya santé mentale, baba coach baba suivre kugira bagende bameze neza. Kandi bizonagabanya kuko beaucoup plus kuko nk'abantu nk'ive navuze aba jeune bahungira mu nzoga, bahungira mu rumogi, uri mu rumogi nyene muvuga ati urumogi rundi ruzoza ryari, inzoga izi zabuze izi zirahari. Rero ndashaka beaucoup plus bifocalize kubwo butunzi bafise, buzotuma n'igihugu mu gihugu hagabanuka ubushomeri kandi habaho n'ubuzi bwinshi, hamwe nabo nyene bahe n'ubuzi abandi bantu. Murakoze cyane. Murumvise yuko ari ikintu kidasanzwe kuko icambere novuga gute kuziganya ubutunzi nicyo kintu cambere, numva ko ari ikintu gifasha kuko biratuma ugera ukamenya ati mbega bimeze gute, biratuma unagira n'iterambere kuko novuga gute ego yabiramutwe nibyo si byiza, nubwo bamwe bavuga ati urumva mugabo urumva ko kugera ubutunzi ni ikintu ciza cyane bishobora gufasha buri wese, bigatuma atera imbere ndetse no mu migambi agira ibitekerezo byiza, bigatuma akora imigambi yiwe neza, bigatuma ndetse aziganya ubutunzi. Umva yuko ari imigambi myiza cyane nkuko mwavyumvise, nizere ko kandi bisobanutse. Dusubiye kuri nimero 41 urashobora kudusobanurira mbega muri ya mbona kazoza ya 2040 2060 ni kuvuga mu mwaka wa 2040 nubwo abarundi dukunda igifaransa mu mwaka wa 2050. Ego mbega muravye uyu mugambi mubona bizoba bigeze he canke n'icahe kintu mubona nko mwico gihe nko urwego vyoba bigeze mubona yuko vyoba bimeze gute? Murakoze. Ijambere au niveau social et économique nico mushatse kumbaza. Ego. Okay. Ijambere niga mu gisata c'ubutunzi, rero bizomfasha cane kugera iyo entreprise kubera ko je me vois beaucoup plus notre entreprise yabaye nini iriko irareponda kuri malnutrition. Malnutrition bisigura mal nutrition, gufungura nabi. Gufungura nabi biri mu makategori abiri, hari abantu usanga bafungura bikeyi bidakwiye, abandi ugasanga bararenze.
rero jewe entreprise yanje Harmonia izokora amakomplement alimentaire kuri abantu badafungura ibintu bikwiye donc bishobore ku amaproteine amavitamine donc bize ku ntibizohomplasa indya nyanja oya gusa bizoza nyene kwakwiye hama ku bantu nabo bafungura ugasanga en excès bica bitera indwara kuko tout excès mauvais kuko nabo bizokrea amatizani donc abafasha gutakaza ibiro kuvuga bizokwameliora qualité de vie y'abarundi ca mbere ca kabiri bizozana amadevize mu gihugu cacu kubera ko tuzokoresha amaplante locale ibintu nyene ubutunzi dufise bw'igihugu kuko amaproduit chimique umva aronona rero amantuze y'iwacu bizofasha cane bizozana amahera ku gihugu hama no kukrira ubuzi en gros nivyo nuko kuntu hazoba hariho ubu nzohera pour être plus réaliste et spécifique nzohera créer plateforme en ligne mugabo avec le temps nzokrea ikigo harimo amaservice atandukanye y'amathérapie ku bantu bafise izo ngwara zo mu mutwe donc numva batari en forme nyene vy'ama ku mubiri sauna massage gym nyene amaservice aza kugira permettre nyene bien-être physique et mental. Ndeko murakoze cyane turaja kuri nimero 4 nawe urashobora kudusobanurira mbega kumbona kazoza ya 2040 2060 mwaka wa 2040 mwaka wa 2060 mbega mubona bizoba bigeze hehe nkamwe mwoshira uwo mugambi mu ngiro merci kuri question en 2040 2060 ndibona mfise maison ishobora kwakira abana barenga n'ibihumbi bibiri like ndibona mfise a big house where abana bose biyumva bari safe kandi talented yeah ndibona nshobora kwakira kandi nyigisha nkaforma abana bakagira icyo bavuyemo ndibona ngira ama exposition abantu bakaza kuraba abana bakoze ibintu abantu batari biteze kuko jewe vraiment nimba hari ikintu jewe that I trust in nuko we are all talented dukeneye gusa umuntu adufata ku mugongo akatwereka ko dushoboye kuko dusanzwe dushoboye mugabo dukeneye ujya muntu agira confiance muri twebwe akanatwakompanya akanaduha ibyo dukeneye kugira tugire icyo dufashije igihugu urumva donc c'est plus ça je me vois trop loin je vois un Burundi avec 0 enfant en mode genre mon buzima comme il va tu vois donc I see a Burundi where no child no kid is left behind where every child wo mwibarabara umwana canke bajya abana batishoboye usanga bafise abavyeyi nabo nyene biyumve ko bagize ico bashoboye like simple ça merci murakoze cyane nimero 46 turashobora kudusobanurira nawe bega kumbona kazoza ya mu mwaka w'ibihumbi 2040 ndetse no muri 2060 mubona hehe nkamwe bishitse mugashira mu ngiro uwo mugambi wanyu nkuko mwawutegekanije cyangwa mukawutegura bega mubona byo bizoba bigeze ku rwego rumeze gute ndetse no ku nyungu z'igihugu ndetse no ku iterambere ryanyu murakoze umugambi wanje aho mbona muri 2040 urumva uranguwe abo ba jeune bazoba bamaze kugira aho bishikanye numva ndiko ndanavyumva numva ibintu biryoshe cyane ndiko ndabibona ndiko ndabona aba jeune bafise aho bishikanye kuko nabivuze ugize aho wishikanye ushikana n'abandi bana handi hantu umva so nyine bazoba bafise aho bishikanye bazoba baragize n'abandi bantu bagira aho bashikanye hama jewe nanje
ndibona nk'umukobwa w'umurundikazi azoba yaragize aho yishikanye kandi yafashije abandi kugira kuco bashaka kuko biraryoshe cyane numva umenga kuko uko kuntu bazogira iyo autofinancement bazohana n'ubuzi abandi bantu kandi kuko umugambi wanje à court terme ni amatalent artistique mugabo à long terme hazojamo na sportive artistique harimo amadanse harimo chant harimo islam ibintu byinshi muri danse hakaba harimo danse traditionnelle n'ikindi kintu mbona kiryoshe muri 2040 nuko n'akana kazoba kayatakaye kuko kazoguma kaja ahabona tuguma tubona uburyohe bwayo bavuga ati ikintu nk'uko ukibona nyene uburyohe bwayo buguma bwongerekana ndabona rero tuzoba turi tukiri abajene tuzoba tukimeze neza mwa tuzoba tukiri rwaruka ariko tuzoba turi abantu bavalorije akaranga bituma n'abandi n'ugwaruka ruzoba abantu bazoba bageze kubugwaruka bazoba babona akaranga ingene karyoshe kandi biyizi kandi bashira ahabona impano zabo badatinya en bref nibyo murakoze cyane ego tugiye ku musozo nk'uko mwariko muradukurikirana ndizera neza ko mwashoboye gusobanukirwa mwumvise ndetse imigambi y'abigeme bacu beza ndetse hamwe boshikikirwa bagiye gushira mu ngiro ndetse n'ibintu kera bitari bimenyerewe aho abigeme nabo bashobora guhaguruka kugira ngo nabo bashira impando zabo hanze ariko uno munsi barafise ikintu bashoboye barafise ico bagomba kwerekana nabo ko bashoboye ni kubashigikira kubama hafi ndetse no mu bikorwa byabo kugira ngo tuzoteze imbere igihugu no kuri yambona kazoza nk'uko umukuru w'igihugu yama yabivuze nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse yuko ari guteza imbere igihugu guteza imbere imiryango yacu kugira ngo ibintu bizogume bigenda neza tubasaba kugira like commentaire share subscribe kuri Morning Burundi TV tuzokama tubazanira ibyiza bitandukanye ndetse bimeze neza cyane mugira umunsi mwiza mwakoze kudukurikirana kuno umunsi udasanzwe mu kiganiro kidasanzwe tuzosubira n'ikindi gihe mwakoze cyane Morning Burundi Uburundi burakeye